Yesu ashimwe cyane. Dusangira aya majambo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 15 n'uwa 16 haravuga ngo ndazi ibikorwa byawe yuko udakonje kandi ntubire icyo mugakonja canke ukabira nuko rero kukura akazuyazi udakonje kandi ntubire ngira ndakudahwe ntuba akazuyazi ariko ube ububizi. Aya majambo yandikiwe ishengero ry'Ilawodikiya ariko n'amajambo yawe kandi n'amajambo yanje arabandikira aravuga ngo ndazi ibikorwa byawe. Burya waruzi ko Imana izi ibikorwa byawe. Imana irazi ibikorwa byawe, ibikorwa ukora ku murango, ibikorwa ukora mu ijoro, ibikorwa ukora abantu bakubona, ibikorwa ukora batakubona. Imana irazi ibikorwa byawe. Nico gituma ivuga ngo ntituba akazuyazi ariko tuba ababize. Mu yandi majambo tukora ibikorwa tubikoranye inkomezi, ntidukorane ubukonyere, ntidukore turi hagati na hagati ariko dukorane inkomezi, kuko Imana irazi ibikorwa byacu. Kandi burya Imana iraba mu mutima. Burya ikidusunika kugira inkomezi ni umutima twabikoranye. Niwakorana umutima ukunze cyane cyane uzuri kurakorera, ndakubwije ukuri uzokorana inkomezi, kuko Imana dukorera ni Imana ikomeye, ni Imana igira neza, ni Imana ibona byose, ni Imana ibona nibwina mu mutima. Urashobora gukora abantu ntibamenye yuko uri kurabikora ubikunze cyangwa utabikunze, ariko Imana yo kubera iraba mu mutima izobibona kubikora ubikunze cyangwa ubikora utabikunze. Wanditse igitabo cy'umusiguzi arandika ngo igikorwa cyose ukuboko kwawe kwerekeje gukora ugikorana inkomezi. Igikorwa cyose dukora dukora turabanyantege nke, ntidukore turakazuyazi ariko dukore tubize, dukorane inkomezi, kuko ibikorwa byose dukora Imana yabibona kandi burya izobiduhembera. Uwandikiye Abikorinto nawe yaravuze ngo bene data komera ntimunyiganyige, murushirize gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubwo busa mu mwami. Burya rero ibikorwa turiko turakora nitwabikorana inkomezi Imana izoduhemba. Ubutame bwawe si ubwo busa mu mwami, ariko abariko bakorana intege nke, abariko bakorana akazuyazi ngo Imana izobadahwa. Sindakwifuriza ko Imana yo kudahwa, ariko ndifuza ko wokorana inkomezi ugakora ubize, kugira ngo ahubwo uzohembegwe ibikorwa byawe. Imana iguhezagire.